nigeze kwikoreza umutwaro ambira ati nukuriga mukozi w'Imana nararushe ubu sinkibisengera ndamaze ko guteka ibisengera ngo bifashe umwanya munini hari nabo duradura akambira ngo uracansengera hari abo bishikana cyo ngasanga ntacitse intege kuko ndi umuntu mugabo Yesu iburyo bw'Imana data nta nawe yigera avuga ngo nacitse intege nagize intege nke hari igihe dusekwa n'ibintu ukumva nufise ingufu zo gusengera mwene so ukumva nawe ukeneye abagusengera mugabo Yesu ntakeneye abamusengera nteranuye akanwa ngo mvuge ndaburi sengesho numva musozi ndaburi sengesho aha rero ni umwe mu Imana akorera iyo wumva ugifise amajambo uvuga urashaka kubikora na wewe mugabo iyo muhe mu Imana yinjira mu gikorwa cyo gusenga ni cyagiye ugeze ahantu amasengesho yose agakama ukabura icyo uvuga umuntu akaza imbere y'iwawe ukabura icyo umubwira je namwe ndiko ndabwira abantu ko ndazigere mu Imana akora sinzoja kukubwira ibyo ntariko ndumva muri jewe hari benshi maze kwakira muri biro nkamubwira nti numva atacu ufise ndakubwira mugabo Imana irazi ikizokora turaba aba superman no haraho tuba abanyantege nke mugabo aho cyo tuba mu Imana yitwa aba standby mu Imana ameze nka groupe electrogene mu mwanya hagiye kuba ikizimi ni nka generateur iri automatique hariho inverseur itishira ku muyaga nkuba regidezo igarutse igasubira ikaza kuri source y'umuyaga nkuba wa regidezo uko ariko namwe mu Imana ageze handi tutabona ingene tubigenza handi tutabona ukungene dusenga handi tugeze ahantu dushidikanya mu mitima yacu twijizamye imitima mu Imana aradufasha mu ntege nke hari igihe ubura amajambo ukoresha gusengera umugabo wawe hari igihe ubura amajambo ubura yiguremesa umuntu yabuze hari igihe ubura amajambo ukoresha ukeneye guhagurutsa umuntu aho niho mu Imana ataza akadufasha tutagira icyo tuvuga wagaca tuvugira tutagira icyo dukora hagaca yinjira mu gikorwa ndemesha abantu bibaza ko batagira babakunda babasengera ujya sharafise abaha imitwaro shaka uyu munsi ndabigisha ibanga urafise abasenzi babiri batigera bacika intege iyo bariko baragusengera iyo bakwikorereye imitwaro urafise abasenzi babiri uviriza batigishwa ingene basenga ariko gusenga ariko kamere kabo uwa mbere izina ryiwe ni Yesu bivuga ngo bitaye ko hari buryo bw'Imana data aradusengera umusenzi wacu wa mbere dufise yitwa Yesu aratwikorereye imitwaro aradusengera nigeze kwikoreza umutwaro ambira ati nukuriga mukozi w'Imana nararushe ubu sinkibisengera ndamaze ko guteka ibisengera ngo bifashe umwanya munini hari nabo duradura akambira ngo uracansengera hari abo bishikana cyo ngasanga ntacitse intege kuko ndi umuntu mugabo Yesu iburyo bw'Imana data nta nawe yigera avuga ngo nacitse intege nagize intege nke hari igihe dusekwa n'ibintu ukumva nufise ingufu zo gusengera mwene so ukumva nawe ukeneye abagusengera mugabo Yesu ntakeneye abamusengera Yesu iburyo bw'Imana data aradusengera ubimenye neza yuko abantu bavuga ngo vyatevye we ntavuga ngo vyatevye oya arazi neza ko bitaraba hari kitaruzura bitaraba hari ivy'Imana kirakora bitaraba hari ivy'Imana kirubaka bitaraba igihe cyavyo nikiragera Yesu amenye neza igihe cya Lazaro cyukuzuka kigeze ntibigeze abwira Yesu ngo inguje kuzura yarabimenye arabwira abigishwa be ngo nimuze tugende kuvyura umukunzi wanje Lazaro arasinziriye ngombwa ngo yaravuze kasinziriye yaravuze ko yapfuye kuri Yesu situation ubona umengo yarapfuye irasinziye ntirapfa uwa kabiri dufise yitwa Muhemu Yera uwo ingena dusengera ndagira akademonstration gato birivuga ngo kuko tutazi uko dukwiye gusenga ariko mu ntege nke zaje Muhemu Imana aradufasha akadusengera Abaroma 8:26 niko na Muhemu adufasha mu ntege nke zacu mu ntege nke zacu ni he Muhemu yarafasha ndabasukure neza rino jambo mu ntege nke zacu ni he kiyagihe wumva kugishoboye kiyagihe Muhemu anashaka ku intervene ministeri yo gusenga kwa Muhemu Yera ku buzima bwacu ni kiyagihe wumva umanisa amaboko ni kiyagihe wumva urengewe ni kiyagihe wumva utagifise amajambo hari abantu maze gushikira muri kino kibanza ukumva utafise amajambo ukoresha mu gusengesha kintu narivuze mu misi yahera hari umumama umwe igihe yavyara kana katageze kandi nyuma y'inda nyinshi zimaze gukoroka bahageze ari zinga zitanu iyo yindi nukuri twaramuhetse mu sengesho hamaca vyara kana katageze ku mezi 6 hanyuma ndagenda haraho mura ninjira bakanyemerera nkaja muri neonati hamurigiye ninjira kwa France ntari muri hôpital militaire mbona ako ka gacumiswemo ibintu mbona ukungene kameze nari kumena mama wiwe ndamufata ukuboko nteranuye akanwa ngo mvuge ndaburi sengesho numva musozi cyari ryambere mbonye umwana ari muri couveuse ameze uko ndaburi sengesho aha rero niho mu Imana akorera iyo wumva ugifise amajambo uvuga urashaka kubikora na wewe mugabo iyo mu Imana yinjira mu gikorwa cyo gusenga ni cyagiye ugeze ahantu amasengesho yose agakama ukabura icyo uvuga umuntu akaza imbere y'iwawe ukabura icyo umubwira je namwe ndiko ndabwira abantu ko ndazigere mu Imana akora sinzoja kuko
kukubwira ibyo nariko ndumva muri jewe. Hari benshi maze kwakira muri biro nkamubwira nti numva atacu ufise ndakubwira. Mugabo Imana irazi ikizokora. Kituraba aba superman no. Haraho tuba abanyantege nke. Mugabo aho tuba muhemu Imana yitwa our standby. Aha muyandi mazu nta matara bafise. Mugabo twebwe amatara arahari kubera ko hariho generateur hari hanze ari groupe electrogène hari hanze. Muhemu Imana ameze nka groupe electrogène. Mu mwanya hagiye kuba ikizimi. Ni nka generateur iri automatique. Hariho inverseur itishira ku muyaga nkuba. Regidezo igarutse igasubira ikaza kuri source y'umuyaga nkuba wa regidezo. Uko ariko na muhemu Imana ageze. Handi tutabona ingene tubigenza. Handi tutabona ukungene dusenga. Handi tugeze dushidikanya mu mitima yacu twijizamye imitima. Muhemu w'Imana aradufasha mu ntege nke. Hari igihe ubura amajambo ukoresha gusengera umugabo wawe. Hari igihe ubura amajambo ubura yuremesa umuntu yabuze. Hari igihe ubura amajambo ukoresha ukeneye guhagurutsa umuntu. Aho niho muhemu w'Imana ataza akadufasha. Tutagira icyo tuvuga wagaca tuvugira. Tutagira icyo dukora hagaca yinjira mu gikorwa. Inyuma y'igihe mbwirana kuri nabwiyo ntaye Madame Francine. Caramubwira ntuzurambwira evolution y'umwana. Arambwira ati uyu munsi hagiye ko amagara mijana. Imana ishimwe. Umunsi ukurikira kasubirayo bacambwira ngo kasuye guta. Kumva umengo ndakorokeye hahandi. Mugabo muhemu Imana kanka ko ndahakorokera ubona. Mbere ko ugiye gukorokera hariya ukuguru kumwe kubaze hariya mugabo cara gufata. Yaragiye. Ikico muhemu Imana akora. Hari ahantu wumva ugiye. Mugabo muhemu yaratoya ntiharagera. Hari n'igihugu ati Imana ntwara. Akakubwira ati uraja hehe. Haracyariho vyinshi utarakora. Hari ibitabo utarandika. Hari indirimbo utarakompoza. Hariho intaho utarashinga. Ntiharagera kugenda. Ntiharagera kugenda. Ndacagukeneye. Imana ikora igikorwa muri twebwe. Bisose amatubwira ngo yararengerana. Ndacaguke I still need you. Ndacagukeneye. Ndacagukeneye Imana ngiriki. Siniko ndabona imbere inyuma yuko nturi kurahabona. Aho niho Imana ibikeneye kuza kugira iki kudufatira ukuboko. Niko namuhema dufasha mu ntege nke zacu. Kuko tutazi ko dukwiye gusenga. Ariko muhemu bwiwe aradusengera. Anihime niho tovugwa. Felicite kivuga ngo raba ariko isese imitima irazi ivyo muhemu yimvira. Kuko Imana igomba ariko muhemu asengera abera. Uko Imana igomba uko ariko muhemu Imana adusenga. Muhemu Imana yaje kugira ngo adufashe gutahura ico Imana igomba muri twebwe kandi aduhe n'ubushobozi bwo gukora ico Imana yaduhamagariye hano muri nose. Mpera tushumura heno rero ngire ngo muhemu yaracankeneye muri nose. Shaka mbwese ndacakenewe muri nose. Ndacakenewe. Diabete nibimenye uracakenewe. Narivuze iyo cancer nibimenye uracakenewe. Ayo matanso hyper na hypo nibimenye yuko muhemu yera aracagukeneye. Urazi gituma gukeneye. Muhemu yaratandukanye na Yesu. Yesu mukudusengera ntakeneye imibiri yacu. N'uyu mwanya ariko aradusengera iburyo bwa Data. Ariko muhemu Imana yariko aradusengera akenera wewe. Akenera gusenga kwiwe. Akenera umubiri wawe. Cyo gituma ugera ahantu ukumva umubiri kurajugumira. Muhemu Imana aba yamaze gufata uravyumva control. Muhemu Imana yadusengera asengesha ururimi rwacu. Asengesha umubiri wacu. Uzobona umuntu ariko arajugumira. Muhemu Imana bari karagira iki? Abariko aramwingingira Imana. Muhemu Imana yingingisha Imana ingingo z'imibiri yacu. Akaniko kabijya ka muhemu yera. Kanagize kwino navuze kare. Muhemu w'Imana n'umuterapeute. Muri kino gihe iyo umuntu umva ari stressé iyo byamucanganiye ko aje kurondera umuterapeute akaja kurondera umupsikologe akaja kurondera umusosoro umuntu amufasha. Donc uramubwira muhemu w'Imana sufatira ku byo wavuze. Urazi psikologe uravuga akumva ivyo uri kuravuga agafatira ku bimenyetso. Donc nahari umuterapeute nahari umupsikologe baramuhenda. Abonye ryose uzati ibara riraguye. Umutima uramanyutse. Muhemu yarasuka ameze. Muhemu yera ntafatira ku cyo wavuze. Urashobora kuza kiremesha mu mutima uti Mana ndagushima. Muhemu agacabwira ati oya ntusobe kuvuga iryo jambo. Reka twicare. Ndazi ko nawe uri kurashima Imana ubabaye cyane iki gitondo. Hari igihe tubabara tutazi kitubabaje n'iryo canke sivyo. Kumva umutima uguhagazemo. Ugiye kuri baje bantu babwira ati je ndiko numva ameze. Bafatira ku byo wavuze. Muga muhemu w'Imana. Urazi ameze nk'umuntu wa best friend yanshuti yawe magara wa wundi gendana mutagenzanya wa wundi atagukunda kubera kukunditse ariko agukunda kubera kukeneye urukundo. Muhemu yera arumva ibigumbagumba byacu arabona mosozi atariko araca muri bigohe byacu
mpwemu yera arazi biri mu mitima yacu. Ico gituma reka mvuge kino kintu, ego nivyo turiko turiga ama psychologie ba mama regri harya muranda bakenera mugabe iyo umaze gukura. Reka mvuge kino kintu, aba thérapeute aba psychologue bari sanse ubundi gufasha abantu. Raba kino kintu, abantu badafitaniye imigendane yimbitse na mpwemu yera. Urazi hari gihe abantu bibagora kumva mpwemu yera, urakeneye mu thérapeute vraiment, urakeneye psychologue mugabo umunsi wabaye inshuti magara na mpwemu yera yazokubaza ati none ugiye kumubwira iki? Eske twe nawe twananiwe, ugiye ngo agufashe iki? Urya nyene ariko arakubwira ngo urumva rero ngo bitabi ngo ni ribi, akubwira ati uvuriza atana twebwe byaratunaniye mugabo turazi ko hari ribi, gendo hebe uracyari muto. Bafise connaissance mugabo mpwemu yera nafise connaissance gusa, mpwemu Imana afise n'ubushobozi gutuma ibinduka zifatikwa. Reka nagize nababwira kino kintu, kwese ibihe by'amakrize twese turabicamo mugabo ni kubera iki tuguma duhagaze imbere yanyu ugira ngo nuko sukwamarira sukwibibazo n'umuti unyuzwe niki? Suko tutaba dufite ibituremereye mugabo turazi ibituremereye aho tubitura. Harabaye po imwe kera yari yanditse ko ngo écoute bien ta soif. Donc mani majambo hari abantu banyotewe amazi mugabo bakaja kunywa amata, inyota ntizohe. Hamuri haranywa ati mugabo numva inyota itaheze. Aho biragira ukavuga ati mugabo numva ufise inyota y'amazi, utaronsa amazi inyota iguma. Puruta wanyoye amaji, wanyoye amafanta, wanyoye mugabo inyota iguma. Natwe bwo mu buzima bwacu niko bimeze. Cyo Imana duhaye mpwemu wayo mugabo tubiza kumenya imitwaro yacu tuyiremeye ikindi. Iyo numvise byabaye byinshi cyenda kurondera mu thérapeute wanje mpwemu yera, kandi mukumubwira sana ngo urumva mpwemu yera, urumva ngo vyagenze ukungo bambabaje. Mpwemu yera iyo hageze ko ndamusuka kivyo ndamusukako mumbabare kuri teme ngomba nkoresha ndamudahwako. Hari igihe umuntu aba afise umururazi arosa awusuka ngaha mwese na jewe ndimwo turafise ivyo kugira iki kumusukako, nivyo canke sivyo? Tubare twikomeza ukamengura komeye gatoya gusa kuze kuba turi mu bwiza bw'Imana gatoya gusa. Umuntu akavuza induruka n'abagiye kumuzwa bati mureke aho Imana iramutabaye. Harabona ariko ndakorera Imana muri ubu buryo nk'uko Imana atanga akanya ko kubohora abantu gukira ibikomere. Hari wavugije induru ubundi ca numva ari imyojeje ngo abandi tamazana n'ibiki ngo we birakunze ngo jewe vyanse. Iyo ugiriwe amahigwe bigakunda ubutabawe, nico gituma abarira ndabakuraje kubandanya murira birakiza.